mu maradi akomeye ku isi aho umugore wahoze ari umukozi w'Imana n'uwakiri umukozi w'Imana Pasteur Marcelo Tunasi aho yabuze umugore wiwe vraiment urupfu rubabaje crise cardiaque vraiment abantu benshi barababaye amashengero y'Igoma RFC Kinshasa muri Swede Suisse Geneve abantu bararize barakwereye ku mutima ragomba gucikana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Dusanzwe tuzi ko abayisilamu vyemereye ko gutunga umugore arenzo. Ego. Mugabo itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu ryaje ribuza yuko ivyo bintu bizana injyane mu miryango kandi nimba umuntu niyagira umugore umwe gusa bizogabanya izo njyane abanyamwema tugarutse ku kintu kibabaje kuno bakumirwa no aho twari tuvuye twari ko turiga ingene abanyamwema gasanga nk'umuntu n'umuvyeyi abana biwe haruhande yabo afise umubanyi afise umwana w'umunyamwema gasanga bari ko baramukumira urya mwana baramutuka baramucyoza akanamita ngo ni iboro ugasanga ni ibintu nyene ariko arikumira abandi nabo bakavuga bati bajya abantu ni Hello everyone, what's popping out there? I go by the name of somebody I'm Homeboss Comedy Fan Boy. This is another vibe, another vibration. Kiganiro ni Let's Talk kubigira kandi. No munsi kugo yafatiriwe turi babe Jenna Style. Ariko ntacobuze tutabagirira Let's Talk munsi. Ariko reka mazinda muramutse ama tubandanye. Uwanze fasha karimu. Alouette, gentil alouette. Alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête. Et la tête. Alouette. Alouette. Ndabakunda abakunzi ba BITV. Akana karirimbo kamura ako twakarimba ku ishuri ninze nsaza meni imvi umutwe ariko kandi kanduze. Rero sinzi kuntu uvyumva banzura mutse abari muri Aziya ayo babantu banje ndaramukije abari muri Aziya ndaramukije abari Igoma abantu bose ku isi abari muri za ibihugu byose byo ku isi ndabaramukije cyane nabo mu Burundi iwacu ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye bakunzi ba BITV tubibutsa ibintu dufise turabibutsa rero imbere ya byose mubanze mugire kwanza subscribe kuri YouTube channel yacu mugire subscribe mugire like share na comment tubadukeneye mu commentaire tubadukeneye mashanyu kuri Instagram turafise BITV kuri TikTok ni BITV Facebook page ni BITV ariko kandi tunameze ko dufise services zitandukanye graphic design turafise hari photography na videography na films umuntu wese agomba gukora ama clip ama films mariage nabonye basore biteye agateka turi muri sama abantu bariko baragira turafite amakamera akomeye dufite ivyuma byose bikomeye rero ni karibu tubaye ibintu vyiza vyo mu rutugu amapare aba videaste bacu muramuze Patrick shout out to the guy Patson turashobora gutangura rero twateguye muri Let's Talk inkuru y'umubabaro ngira mwese mwarayibonye cyakuma ku mbuga zitandukanye ku isi yose mu maradi akomeye ku isi aho umugore wahoze ari umukozi w'Imana n'uwakiri umukozi w'Imana Pasteur Marcelo Tunasi aho yabuze umugore wiwe vraiment urupfu rubabaje crise cardiaque vraiment abantu benshi barababaye amashengero y'Igoma RFC Kinshasa muri Swede Suisse Geneve abantu bararize barakwereye ku mutima ragomba gucikana. Mubonye aje tugeze aho hari abantu bacaguma bavuga ngo hariyo post ntuze urya mu pastor aciya posting avuga ku mugore we yavuga ko barafise abantu baca batangura kujija mwumva ngo nta mugabo ngo arira ngumva ngo umuntu ngo yemera Imana ashobora kurira yararize ico ivyo ni ibintu bisanzwe bakuze be ngira mwarayibonye ivyo ni ibintu bisanzwe n'umuntu afise nyama n'amaraso umuntu kurira ntibisigura ngo arakuze caye ngo kandi isi twese tuzoyivako twese turabizi mugabo umuntu iyo umuntu apfuye ntituba tubazwa umuntu ko umuntu apfuye hari ikindi kintu bijya presence ibigiye kubera tuba tubizi n'imodoka zotegereza gupfa natwe tuzopfa umva rero abantu bacavuga ngo umuntu yemera Imana ashobora kurira kandi ukamengo ni ibintu bitangaje kuba abantu biravara n'umuntu naratanga igihe twari tuvuye mu biraho mu nyigisho aho tuvuye muri Kenya i Nairobi mu zitangazamakuru hari abantu batangaye uko turaza turi muri trengo
ngo yo Pasteur Marcel ngo umugore we yapfuye yo ngo ibintu bishoboka ngo bishobora kubaho ngo yo buri umugore guturya ngo kandi ngo asenga oro ntibamenye ko ibishikira uyu ntabwo bishobora kugushikira ejo ibyo n'umuntu wa apari vyu Pasteur ujya n'umuntu nkatwe afise inyama n'amaraso kandi yararize aravuga ko ibintu bimushikiye no bimubabaje n'ukuri ariko turabihanganishije n'ukuri nibahumure isi twese tuzoyiva ko Imana baremeshe muri ibi bihe bikomeye kandi komeze Pasteur Marcel n'abana biwe kandi inshuti n'ababaye n'imiryango yose. Tugiye kwindi nkuru rero tuvuge ku Bayisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Dusanzwe tuzi ko Abayisilamu vyemereye gutunga umugore arenze umwe. Ego. Mugabo itegeko ryatazwe n'umukuru w'igihugu ryaje ribuza yuko ivyo bintu bizana injyane mu miryango kandi nimba umuntu niyagira umugore umwe gusa bizogabanya izo njyane. Kubera ariko Abayisilamu nabo ntibari kuba ico kintu ntibaca hariho batacakiriye neza bavuga bati twebwe baba baturenganije idini ryacu riravyemera. Twibutsa ko Abayisilamu vraiment ni idini rikomeye cyane hajya kuba umuyisilamu ni neema niko bakunda kuvuga ati ni neema asi n'ubuntu bugiriwe kuba umuyisilamu kandi ibintu ni neema gute ni neema hajya kuba umuyisilamu n'iteka ariko ndakunda ukuntu bafashanya Abayisilamu umuntu n'umuntu ariko Abayisilamu urabona ko bafise akantu k'akantrede urabona ko bafise akantrede abakristo badafise. Abayisilamu hano bashigikiranira umuyisilamu agize business ararondera inshuti yiwe aragira iki ariko umukristo acavyimba urujya gonyiba ariko hariho n'abantu mu buzima bwabo busanzwe basanga badafashanya tutaravye ibintu vy'amadini kasanga mu buzima bwabo ntibafashanya kandi idini rya Kisilamu ikintu ca mbere kirifuna gukunda gufashanya nta muyisilamu cyane mandaba ari umuyisilamu wigeze gutora kanseri ubwo nyene amahera nta n'imisi itatu yaciye ngo yumva umuyisilamu ari hari yakata kigenda yamurihi nukuri urwo rukundo ndarubashingira ko nta Abayisilamu aho bari. Ego nivyo vyiza ko abantu twese tuba dukwiye gukundana tutarinze kuraba ivy'amadini ivy'ubwoko ivy'urukoba ariho no munsi rero niho abanyamwema umunsi mukuru w'abanyamwema wese umunyamwema wese ari ku isi ariko tujya tubigaruka ko tuvuye kuri ibi rero wowe nka wewe Style wowe urumva ico kintu cyo kugira nkuru nk'umuyisilamu dufate wowe umuyisilamu kugira umugore umwe urumva idini rya riremeta ko ushobora kugira abagore barenga umwe iga kuva na kera ahantu hararongora abagore benshi ugasanga umwe wavyaye ahandi ufise umugore hari ariko yego sindaguciriye mugabo kera naho ibintu byari bihari mugabo nawe uca usanga biri kubizanya injyane z'amatongo ugasanga umugore wa gatatu ngo rikaragwa n'umugore w'indwi bariko barapfa ibintu umugore wa sisi nangwa kashaka n'umugore wa kabiri ukumva ugasanga ni ingorane ariko muri ivyo bihe vyose unakwiye kumenya ko avyifatamo ukenye parfum ukenye uja kurongora abagore ndushakiye kere ko ibintu byaba bihari ubufu bw'ababuri ngaho gusa n'ubwo ari bwitwa ubufu beba bitagute kere ifu mbe bayita gute yari ifu amasaka yaraho ibigori byaba byibiri ngaho ariko ubu uragenda ugasanga ufise abagore indwi impunzu nta stock ufise ejo wazabumva ngo uyongeye uwundi wo mu kinama ufite none umuvye abana 8 ingora je gusa ngo bamagaze ni hahandi nyene je ngo bamagaze hahandi umuntu nimba afise ivyo egufise ivyo egari si kuvuga ngo egarira bemerera kubatunga gusa mugi ufise uburyo si itegeko oya mugabo ivyo biratandukanye n'iri tegeko bazovyiga ko barahabi bikenewe yego barashobora kuvyiga kubera nimba je nko ku ruhande rwanje ivyo vyoba ari vyiza kubera n'ubundi bizana injyane ugasanga abana bonyene iyo abavyeyi bapfuye basigara bararyana kubera amatongo ngo atuwe akiyamu wallahi wapati ukumva ibintu ugasanga ibintu vy'amatongo kubera azana injyane kubera umuvyeyi yazanye abagore benshi hamwe birumvikana mugabo ugiye kumviriza nawe ko bafite idini ryabo riba rivyemeza bica bigorana biragoye igaje ibintu biri hagati y'abantu babavukanye biragoye bizwa n'ibiganiro kenshi ko abana bariko baratatana hagati yabo kubera ko batakirusha nk'umuntu wumva ni bigoye nyambara ziri hagati y'abavukana
kenshi zizwa n'ibiganiro gusa ndibaza iyo mwicaye mukaganira biratora umuti ariko biragoye kubivanye n'igihe tugezemo ariko tugaruka naho ku Banyamwema Abanyamwema tugarutse ku kintu kibabaje kuno bakumirwa no aho twari tuvuye twari ko turiga ingene Abanyamwema gasanga nk'umuntu n'umuvyeyi abana biwe haruhande yabo afise umubanyi afise umwana w'umunyamwema gasanga bariko baramukumira urya mwana baramutuka baramucoza akaramita ngo ni iboro ugasanga ni ibintu nyene ariko arikumira abandi nabo bakavuga bati barya abantu nimba hari ikintu nka mission kanaka barya abantu muze murabensiramo Abanyamwema sivyo kuko nabo n'abantu nk'abandi kandi haro n'abandi bapapa usanga iyo umama avyaye umunyamwema usanga nk'umupapa ariko aramukarira karamutuka bakanavana ukamenya bose umuntu ega ni kwera kuburya substance melanine nayo ubundi n'abantu nk'abandi barumva baraciye ubwenge kandi tenda z'umuntu yahora distanga muri economy muri université y'u Burundi yari umunyamwema yego usanga baraciye ubwenge n'abantu no hanze nk'umugu vyabarabusaga Abanyamwema ari bo badocteur baba engineer rero ikintu twovuga umuntu wese abona umunyamwema n'umuntu nk'uwundi reka kumukunda reka kumutinya akazukora nawe ugashobora yego reka kumutinya nawe n'umuntu nk'uwundi akeneye kuba nkuko ubayeho niyo mutera ubwoba azoba babaye kandi urazo iyo abonye umuntu amukunda amuganiriza birabaryohera akabona ko tuze turabona bagize espoir yego tuzi turabiyegenza nabone ko ari abantu nk'abandi kubera ntibati ivyizigiro bativyizera andi makuru ni ibiciro biduga biguma biduga aho ku vy'ibitoro rero no ku gitoro vraiment asha ivyo navyo rero mu nama ivyo navyo mu nama yabaye tariki 12 z'ukwa gatandatu vyaravuzwe haravuzwe ko hagiye kuduga amakori nk'akarorero nk'aba baravuze imparati navuga amaplake y'imodoka nk'akare kuyirondera watanga 100,000 mugabo ubu yagiye kuri 200,000 yego umva rero ibintu bitera bizimba kwisi byarazimvye uravye mu bintu vya kera n'ivyo bushokiye bwa natwe bica bitugarukako nene nk'ubu nimba turi muri 2024 je nawe ntiturubaka imiryango mega tufate ko tuzogira imiryango muri 2030 ikiro cy'ubufuzo kigurwa ngaha ikiro cy'ubufuzo kigurwa ngaha mbega nibaza ubuzima bw'ico gihe ntabwo uzoba buzimvye mugabo bica bivana na economy twebwe tuzoba dukoresha mbo nimba bariko batubwira tworora inkwavu mbega ko tworora inkwavu uburundi bube nk'igihugu kidandaza inyama z'inkwavu hanze kugira turonke amadevize sivyo kubera iki natwe tutorima ibintu nk'amavoka ibintu tugire ibintu bituma abandi bantu abanyamahanga baza kubigurira ino hagwira amahinguriro aba diaspora rero kabaraka abage abantu bari hanze bateza imbere igihugu bazi n'amahinguriro ngato natwe turihingurira ibintu kugira ajya amadevize dushora ajya amadevize tuza gutanga hanze bayazana ngaha mu Burundi yego urazi ikintu rero unyibukije ndibuka ginga twari Bujumbura turi mu itangazamakuru hari abazungu bari bavuye muri Lilongwe muri Malawi twari turi kumwe hama babona ndakasivuka bavuga ati akivuka mu givuka ribyoshuko nararikase nkamuyatetoruye barazigwaniye hari umuzungu agiye ari amavuka 5 kubera kuryoha nta kintu kwisi kuva kwisi Imana yakarema nta kintu kwisi Imana ndabona kidusha ndakubona ariko ndavuga nariko mvuga rero nariko muri iyo myaka yacu si ivyo bintu bitabayeho twebwe tuzoba tugowe urumva nimba hatabayeho inguvu zivuye mu bajene ego turiko turiga none ni mugene murime none ibintu bigwira ego abajene bose bazoba nivyo bikwiye kuhaba kugira turonke ibintu vyinshi dushora hanze kuko twari ibintu byinshi dukoresha biva hanze kuko dushize twicara ngaha tugara mu mashati niturime turiko tubona abajene bakora igitoro bagwiriye umuntu akabafata mu mugongo kijya gitoro bakora kikagwira
ugasanga nyene hari ibintu tutakije kurondera hanze amadevize yacu amadevize ari gufasha igihugu ntabakije hanze mugabo habwa agatera yinjiye abaganga babizobere bakagwira ngaha abana bacu bakiga amashuri umva navyo ivyo nibaza ko bizodutabara mu myaka yacu kurego. Hama tugarutse rero tugarutse ku muri entertainment hari indirimbo ya Source ya 90 hahiye nayone iraza gusohoka mugabo ikiganiro bazokibona ejo nakizuba yasohotse donc n'ibintu abarinze bano dore ko barakora cyane bari ku yindi mpembe sico kibona muri 2023 uyu mwaka wa 2024 baririnze basize kanyyo mugabo kwahora ubona ukazubona abandi bantu bariko baratwinjirana urumva mugabo ubu abaririmbyi bose umuririmbyi wese arazicarimo ari ikintu ari karakora avuga jewe n'akazi indirimbo zacu zirumvirizwa ku isi yose abantu bariko barakora natangiye kumva bana bare karumviriza ngo amanya rushakosho ibintu dokumenta donc usanga ari ibintu biryoshe umuririmbyi w'umurundi gukwiza umuriyoni ni mu kanya gatoya kari nta muririmbyi w'umurundi yakwiza umuriyoni mugabo ukwiza umuriyoni mu kwezi kumwe mu ndwi zitatu ugasanga umuririmbyi yakwiza umuriyoni kuri YouTube ngo muna mijeze ndeke so khalas ubu naratangaye kuba indirimbo yiwe mu mezi abiri ifise n'ibisano nefuka niba ni ibintu bikomeye cyane bihambaye ashego abaririmbyi rero bariko barakora abaririmbyi b'abarundi kandi big up sana kwe ndabashigikiye donc il ikintu gikenewe ubu ego bariko barakora hakeneye rero ko babeshwa n'umuziki bariko barakora sivyo tubaye supportive tubashigikiye indirimbo zabo zivuzwe mu bare bwose kuburyo atangitegeko kubo atandirimbo mva mahanga zosura kuvuga azera kubita indirimbo z'aba dramati z'aba GQ hano hose bumve hariho turi mu bicu ya munago yasohotse nago hariho musanyi wabo ya Kingorongoro nayo yarasohotse zose n'indirimbo zagiye zisohoka muri semene so abarundi rero bariko barakora abarinzi b'abarundi bariko barakora bakomereza ho hama rero style ivyo twateguye nibaza ko ari ibi ego amakuru ndabona ariko kandi tunabibutse tuguma tubibutse turi muri sama muze tubakora ibintu byiza wa muntu uri guranda iminsi yose utwenga ushaka iki ngo tumuri biya tugira diplome ingo exita mugira muyikora ama diplome ngaha abakora ibintu byose ama mariage muyihe muhitwe duse quality mwa mutu ya gusenga n'utuvuga mwe muri he none muze muraba ku Instagram amafoto tuba twafashe ama highlights muze muraraba twababwiye mugende dukurikirane kuri Instagram ni BITV BI photo Facebook page nuko nyene BITV BI photo TikTok ni BITV aho se murahadusanga YouTube ni BITV YouTube yo musaza muyimenyereye so nibaza ko ikindi naco dufise turafise activité dimanche journée de l'enfant africain turabatumiye abana bazoze turyoherwe nubwo natwe tutari abana mugabo twe turi abana hari umwana afise ubwanwa nyene n'ivyatsi bakata akamera ibindi ariko iyo activité turabatumiye mwese muzana abana banyu nabo baryoherwe n'umwana w'umunyafrika enfant noir Stay twabanye neza kandi cyari kiryoshe byagize neza cyane tunashimire Patson cameraman wacu turabakunda cyane ciao